ndumiwe gusa wowe SAUDA sheri turamwemera yuko ari umukunzi wawe kwe kino ni indafise utayemera udashaka no kuyigaragaza imbere kandi nico kintu uvuze ni ico kintu uvuze sico indafise nayo nemera niwemera ko SAUDA afise inda uwo nisi uvuze ngo kubera iki indafise ntayemera usikuje SAUDA aho ari hose yitegura nije nzogenda fresh namufotore nje namwibone yayo nakubaze nice yeah isutwa umumizilmane atunze ingurube bavayo kubera iki nubahemba bagaburira urabivuga SAUDA wewe ari afise inda ntiyoza imbere ya kamera ntari itangura ntaco reka tubifata uko nakubajije nti bajya bose bavuye muri wakabari bafise inda none hariho bena kubaza igihe mama wawe yatwaye inda yiwawe ntiyari yitahuye ko uvuze ngo SAUDA ntiyitahuye mama wanje none ntiyari muri industry bro umurozi wese yemera aze andoge Ehera bakonzi banyinshi media kuri microphone mukunda nice behind camera turi kumwe na Bobo Banshi nanje no musi ndi behind camera. So guys guest watch no musi muramubona yuko ali AKES Don King of Wakalight TV niko nkunda ko mwita. So reka ko natumwakire imbere ya byose ndakuramukije vanye naho herereye mwaramute cankwe bwakeye mwaramute AKES Don. Ura. Musa? Ramute bakonzi bawe basi. Naho ndi behind camera. Ndabaramukije nabo nyene. Anke gusa umenga sindiko ndakumva neza woduza ka voice gatoye cyangwa ni kwero racari nta problem ikigano rega niko kigitangura none uraza kunyumva nabi ake gusa imbere ya byose reka je nka dada suto manzi ndaguhe pore kubyakubaye ko sisi bote niho tuja pore merci aha hama je naisi dada suto imbere ya byose reka manzi mbaze amakuru numvise anasumirira ya wewe King of Wakalight TV mufitaniye ngurumva ngo bamusinenye amakontra na Elko TV ko tutabibona no kumaliza sosio byaryamye byasinziriye natumvise bivuga mu kiganiro nibyo cyangwa sibyo yari amajambo gusa yawe ko turakumenyereye na majambo gusa uvuga ariko ibikorwa mu nyuma kubikora bikanga nco kiganiro no wonyene wakiravye na kimwe no sindakubwiye ko katabikorwa tubona kandi tuzi yuko twumvise yuko ngo mugwa musinye kontra nabajye batipe muri Elko umviriza ikibazo nakubajije neza nakubajije ati ico kiganiro ni wowe wenyene wakiravye none bimeze gute Bose nakuga ati Jenny dada sutwa amakuru niho na yarose niho nkeneye Ega nurishyushye nakubajije ico kiganiro ni wowe wenyene wakiravye no cyaravye nabandi ya nibaza ko iyo ari nyishu yumvikane taho yo sinyishukiye none nimba cyaravye nabandi nabo nyene baravyumvise barabimenye kindi naco ndagukosore je sinikize nsinya amasezerano na Elko TV yahehe ntavyo wigeze uvuga navyo votsi yuko wewe ushaka ubasinyishe kontra yuko ngo baje mukorane ngamuri Wakalight TV oya ntumvise nabi wumvise bitari byo hapana naumvise na nabi wumvise bitari byo okay ako konyene kwaza uraga ubwiciza nuko je nabikubwiye wavyumvise mu kiganiro bisigura ivyo ico kiganiro nubwo wumvise bitari ivyo hari babumvise vyo kubera ko ico kiganiro caravye abantu ibihumbi rero nimba caravye abantu ibihumbi abo bose barabimenye singombwa bace bafata ama microphone baje kumabarabara ati ngo AKES ngo nabantu kanaka ngo bagira basinyanira amasezerano canke bariko barakorana okay so hama Dani eka bana yaje hama AKES Don hari ibintu ndiko ndabona kuri wowe ubu ko umuziki wa umenga uri down ukuntu what's your problem umva ni yahe ngorane kutayiko atabintu by'umuziki biriko birahaba muri no minsi bon nibaza ko ari byo muri no minsi uri kuravuga wewe kandi kuri wewe parce que wewe urashobora kubutigeza ukurikirana indirimbo zanje cyane cyane ugasanga nta ndirimbo z'abantu ukurikirana par contre ukurikirana indirimbo zimenyekanye ziba ziriho ngomba muri no mwanya kwanza ubanza umwira indirimbo zitanu z'abarundi zigezweho Dani umviriza ndikunda kubaza ikibazo cyishaka kumbaje nanje ngomba ndagupime wewe ndabe kuri kumbaza ivyuzi cyangwa uri kumbaza ivyo utazi ndakubaje indirimbo mbwira indirimbo zitanu z'abarundi zigezweho indirimbo zitanu ico kibazo cyawe ntaco no kwishura okay voilà rero sije ntariko ndakora umuziki cyangwa kuvuga ngo umuziki wanje uri down par contre wewe ni udakurikirana ibintu vy'imiziki okay je dada sutumenga uri kurankwepa ukuntu reka manje be itampolize hama AKES Don hari ibintu byabaye je nyine narabibonye uwo musi yace nikurana ikiganiro bivanye n'ikiganiro nabonye we mwakoze na SAUDA shirt uvuga ati ona isi ndumubeshi none wambwira ati yuko bijya bintu byose navuga ati ngo nububeshi yuko SAUDA shirt atanza afise wewe ayo makuru wayakuye he hari ahantu wagiye gukamera ngo ni kwa ba SAUDA koko hari ahantu ni kwa ba SAUDA
urabona mbega wewe ko wagiye kuvuga ngo jiwa mbonanye na Nice Sky ivyo urabifitiye icemezo ingone mugiye mutazi oya manza kwanza ushobora afite icemezo ko jiwa mbonana na Nice Sky reka kugenda rero ubesha abantu sivyo umviriza nakubwire fata makuru ahari ari réel ugomba kumubaza SAUDA inkuru ziwe ziri réel za vrai araziguha pana kugenda kubesha abantu kuko uno munsi urabesha abantu bariko baragukurikirana ejo ntibazo gukurikirana niba bamara kumenya yuko ivyo uri kuravuga vyose ari iki arubeshe uri kuravyumva ico ni cyambere ninde kwanza ikigira kabiri wowe usanzwe uri umunyamakuru urumva wewe uri umukinyi w'amakomedi par contre je sinari no gukorana ikiganiro nawe wewe urumva parce que nturi umunyamakuru uri umukinyi wa komedi ariko kubera ko nifuza kutera imbere naje dukorana ikiganiro ntaco bitwaye mugabo nzi neza cyane ko nza kubazwa n'umukomedie avuga ati ngo umuziki wanje uri hasi kandi nawe adakurikirana ibintu vy'imiziki umviriza ndace ngo ndabubwira ikindi naco inge kwanza ndiko nakwishura uriko urumva gusa Dani nituko turashwana tuko turavuga ibintu biri verite tugiye ku bintu byo kubeshi nkamwe giye muri Wakala TV tuvuga ati reka duhere hasi no hejuru ibintu ngo vuga ati ngo vy'ukuri mumaze kutwereka ni ibyahe Icambere na SAUDA sheto mutubwira ati ngo mugomugire mariage ntayo twabonye. Ica kabiri wenyine niwe yavugiye imbere yacu za microphone ze nyinshi ndavuga ati ko wewe na SAUDA nimwigeze mukundana ngo nkakuje na SAUDA yo kwita ngo ni mama wa Wakala TV warakavuze ntako wavuze. Aple kandi mwayikoreye hanyene tuze twona wewe na SAUDA ngo muri kumwe rukundo rwasharamye rwasubiriye ibintu biramera fresh amajambo ibintu nk'ibi. Uko biri kose wewe urashaka kufisa ikibazo c'amatwi. Cyangwa ufite ikibazo cyo kutumviriza umuntu neza parce que muri kiya kiganiro uko biri kose umengo si wowe wakinkoresheje parce que wewe n'ubwa mbere dukorana ikiganiro kubera je sinokorana ikiganiro n'umukomedienne rero mu kiganiro yarambajije ati n'umugore wiwanje none koko SAUDA arigera umugore n'ubundi kandi ndabihakanye si umugore wiwanje SAUDA urasubiramwo ugende wumvirize kijya kiganiro neza urumva navuze ati si umugore wiwanje ariko n'umukunzi wiwanje kwiyita mama wa Wakala TV naravuze ati ivyo ni ibintu bisanzwe ni nkuko washiye no kuzana umufana apa n'umuntu akora no muri Wakala TV umufana akavuga ati jewe ndi papa wa Wakala TV kubwo urukundo nkunda Wakala TV mbega urazi yuko izina ngo umuvyeyi wandi ma TV online ari umufana yise Wakala TV rero ivyo ni ibintu novuga ati si ibintu umuntu ashiye guca afatirako ni kiriki hama ivyo navyo waruvuze vya mariage twe twageze dutanga date ya mariage cyane itariki itari nyinshi nta date twigeze dutanga twe twaravuze duti tuzotegura ubugeni tuzokora ubugeni urumva mugabo muri iyo minsi nyene hari urubanza rwaciye rutegurwa yari anniversaire ya mama SAUDA ariko ntitwashimye kubivuga yuko ugo rubanza ntitwashimye kurugaragaza ati ngo ni anniversaire kanaka mwebwe rero nk'abafana muca mwishiramo ko ari iki ko ari ya mariage none ko yari surprise yari yateguwe ku bwa mama SAUDA ucuja kuri media ukavuga ati ngo ni surprise nategura umva yo bikibaye surprise kandi n'umuntu akurikirana ibiganiro cyane biba byakoze umwana wiwe urumva ntucuja kuri media uvuga ati ngo ni surprise mugabo twebwe ntitwize tuvuga ngo tel jour ngo ni mariage ariko wewe kubera ko utari umunyamakuru wagiye kubifata uko onye ngo ni mariage cyane n'abandi bantu atari abanyamakuru kuko umunyamakuru aca tohoza arakora amatohoza imbere yuko agira gute ashikiriza inkuru cyane imbere yuko afata wewe ukuri uko ariko aca akora amatohoza selo nivyo ariko arabona agakora ari amatohoza yimbitse ubwiwe rero mu ncamake nuko nta date twigeze dutanga ngo tuzogira mariage tel jour n'ubu nabisubiyemo tuzoyikora numva igihe cyari cyo cyose twe tuzobona duti okay umwanya urageze kandi mariage ntushobora kunyegeza date none gashatse kunyegeza date gute kandi mwebwe nyene abafana muri ko muradukurikirana mwebwe nyene bagenzi bacu ba Nice canke ba INYISHU media bose abakorera mu INYISHU media ari mwe muzodushigikira ari mwe muzoduterera hama duce tunyegeza mariage ivyo bintu birumvikana gusa wowe SAUDA sheri turamwemera yuko ari umukunzi wawe kweki none indafise utayemera udashaka no kuyigaragaza imbere kandi ico kintu uvuze ni ico kintu uvuze sico indafise nayo nemera ni wemera ko SAUDA afise
wewe nisi uvuze ngo kubera iki indafise ntayemera umusikuji sauda aho ari hose yitegura nije nzogenda fresh namufotore je namwibone yayo nakubaze nice sivyo mama wawe n'umurozi waranse kuri public ivyo ntavyo wigera uvuga n'umurozi mbwa birazwi naho utumbereye uba mu gatunguru birazwi ntavyo wigeze uvuga ko mama wawe kuma media ntavyo wigera uvuga kuma media oya none abo ntumuze kubifuta gusa abo mu gatunguru bariko baraba ikiganiro baraza gukomanta ngaho baza kubivuga ati yego ujya mu mama twebwe turamuzi kabisa umuzo cyane cy'umurozi umviriza ntavyo wigeze public none kubera iki udashoka kwiyumvira yuko buri muntu aba afise ikintu adagomba kugira gute gushira ku mugaragaro ninda ya SAUDA rero nkeneye gushira ku mugaragaro Jesse mvuzinda nakubwira ati buri muntu aba afise ikintu adakeneye kugira gute gushira ku mugaragaro ikindi naco nakubwiye atari ikintu gisubira inyuma ari jewe unzanira ahantu namwe nigeze mvuga ngo SAUDA ntafise inda ariko ibintu biraboneka na SAUDA arashobora kubihekana ngo nabaje nafise ndakugura imashini ntiyerekane fresh man nuko bagiye kumukoresha ikiganiro arahakana ubu nuri gukorana ikiganiro na SAUDA uri gukorana ikiganiro na AKES SAUDA yarakinyimiki yaganiye yategezwa kukikwima nikunda kubaza ati unzanira ahantu nigeze mvuga ko SAUDA ntafise yes umva ego cankwe nimba ayifise nimba atayifise igitangaza kiri oya nibisanzwe rero dukeneye wewe rero nta makuru ndiko ndaguha abariko baradukurikirana nta makuru ndiko ndabaha bobo umwe wese abifata uko avyiyumvamwo ego cankwe oya SAUDA nimba atayifise simple urumva nawe waravutse kugira uvuke abavyeyi bawe barinze umumama wawe yarinze gusaminda kandi nawe uzoyisama nimba utari ngumba je sais pas ahubwo nibagusuzuma bazava basanga uri ngumba kuko aya je kubyara kuko ibyo nakuzi ko ukaba utaravyara kugera ubu ewe mana yaje okay we bega akesta ni office bana bangahe vuga turebera wewe je bana biwanje ni babiri wemera apana nemera abo bandi wewe ugomba kunshira ko nemera okay mbwira amazina y'abana banje kuko numva umenga urafise amakuru jewe mwana wawe umenga nzizino nimba yitwa Dani man uwo ni wa mbere vuga wa kabiri sawa bambwira amazina wa kabiri umenga sindamuti zina wa gatatu oya ngurane wowe abana bawe ntubemera wewe nturi umunyamakuru uri umukomedienne abantu murabiganiro bya nice muze muramenya ko muri ko muraba comedy kuko ntushiye kuza kuvuga ati ngo umuntu afise abana benshi ntabuzi nta numwe uzizina basi babaheye nugira ingorane je DADA SUTWA nzobatohoza ufise ingorane oya no kubambaza umviriza nabamenye uzo ufise ingorane bonje mfise abana babiri umwe yitwa Darling uwundi yitwa Mael abo gusa setu nibo nabo bonyene jewe mfise rega hari umuntu yavuze ati abantu bajya bamara yabiparika kuri 11 bobo bari yakiri bakemera yuko akazi bakora nibo ni maraya baritahuwe hariho nabandi bantu batavyemera muri bo kandi abari okay maraya je mvuze iryo jambo kubera iki hari ikiganiro nabonye wewe uvuga ati murakundana na SAUDA sheto umenga uri kura draga ujya musheri wa Banderas kumenga wewe ariko Daniel wewe urarinda bamayanga mushobora Banderas Gentil ko nabo rubenga uri Banderas basha mumfashe Banderas afise umusheri witwa Gentil uya no musheri wowe ateye ubwo uwo murakorana mugavuze ko atamusheri azi yitwa Gentil mfashe uvuge cyane oya afite umusheri baje bakunzi bayishumeze urazi uko onye Banderas uri kumwagiriza homosexuality ewe mana yanje jewe nyine nije nakoresheje ikiganiro Gentil ari wambwira ati urazi ko Banderas uri kumwagiriza ko bajyabana n'umugenzi w'umuhungu canka kundana n'umuhungu urakiyica nice ni byiza basi reka wanahuye nabi reka shire kuba mu biganiro ni Gentil uramuzi ntawuzi uko wenda ko Gentil twarahatswe gukorana video last time ari mu queen video yari ku mu video queen kandi bon video nitwaba tukikora kuri uwo munsi kumvo statuvuyeko ariko uko biri kose umwana n'umwana gusa turashaka kuzoyikora hari gihe tuzoyikorana nawe cyane ntituyikorane nawe ibintu birahindagurika rero mu ncamake nuko kinumva atakindi kirenze kandi nubwo uri kuramudraga Dani wewe niko namudraga he je nabo menga mu kiganiro uri kuragerageza kumudraga umenga na ndero mu kiganiro ndero birimwo na ndero mu kiganiro mu kiganiro nabibonye uri kurakora muri waka kujya kuromenga wari kuramudraga ahago uwo kiganiro ubukizi mujya mukobwa
abariko baradukurikirana muze kuraba ngira ngo mwebwe uko biri kose ibiganiro ntibibacike uko biri kose nabice nta biganiro bibacika urya mukobwa ninde yakinkoresheje ibiganiro ni Sami nguyo Sami siwe ariko ahagaze inyuma yacu arabona bya rero leo uno musi uramaramara sino mara ubwo nakubwire urya mukobwa nta nifoto turi kumwe muri kumwe kandi ikindi naco nubwo no muresha je ndi umuhungu nibisanzwe urya nawe n'umukobwa nubwo no muresha igitangaza kiri gusa abantu bamenye abantu bamenye none ni babanderasi rano tureke banderasi nubwo yoba ari umugore wiwe wo mu nzu tureke umusheri wiwe nubwo ari umugore wiwe nta mukunzi ntaco muza kuja kumudraga none yemeye ikibazo kiri umviza nakubwira ikintu kimwe abantu gusa bariko baradukurikirana uno munsi barumvise yuko nice ibiganiro akorera amakomedi gusa none nkuno mwari kuvuga ati ngo je njya mukuba tarakora nta nifoto hari turi kumwe nta nifoto hari ingorane wogeni nuko amasikesho yose ujya no kuyaga duhuye kandi tuyagira he dukunda guhurira he mwinyishu media nyene nico ndakubwiye rero ayo makuru yose nakubajije umuvurukuruka abakunza nyinshi bidabanyitegesone ico kiganiro oya deja nivyo uvuga vyose badushabona ko ari ubeshi parce que ico kiganiro ntaco umaze ukibona turabe yuko haza kuburamwo basi n'umuntu numwe avuga ati nje ico kiganiro narakibona kuko nimba kiriho ntiyashobora kubura n'umuntu numwe avuga ati ico kiganiro je narakibona sawa ariko ayo makuru mugabo nimba kiriho vraiment ivyo uzovuga vyose kuri je n'ujya mukobwa wazi bashaka bavyemera ariko makuru mugabo nimba ico kiganiro atacu basi uri mubeshi sheri wabanderasi nubwo no mudraga ndabigusubiriyemo nubwo twari umusheri wiwe akaba ari umugore noje nihishikire kandi umuhungu naje ariko danya wo buri rero ni muza kumbaza ibibazo bimaze guje kumfrapa Jesse fatwa muri ubwo buryo narakibye ariko muri ubwo buryo kuko ikintu ndacemera icuma kana nkagihakana urumva no mu SAUDA araza ati AKES n'umuhungu kandi abahungu abakobwa mwese murazi ukuntu turemwe tunatama abahungu barafise itama y'abakobwa urumva rero kumva uko na umukobwa mfise umukobwa dukundana nagiye kudraga undi mukobwa nta gitangaza kirimo ubwo byumva nubwo noba naramudraze nta gitangaza kirimo ariko wo burinda umusheri wa banderasi umurozi iciza nuko jewe noba nkundana n'abakobwa babiri canke batatu ndi umuhungu wewe ukundana n'abahungu benshi uri umukobwa nawe umviriza gusa je sindimo wewe nyene nuko navuga wewe nice ukundana n'abahungu benshi uri umukobwa nawe jewe ubwo ati uko ngiye kuri ufungibona ku muhungu n'ubona ku mukobwa nice kubera iki idini wewe uri umumizilmani idini ryawe ryemere umuhungu kurongora abagore bangahe benshi okay rikemera abakobwa nabo kurongorwa n'abagabo bangahe Dani oya nice turashira ubwenge mu vyukora wewe ukurikirana n'abahungu benshi kandi ubu turi mu mafungo bimenye urumva wirinde no kuzura benshi urafunze reka kubesha ukurikirana n'abahungu benshi vyofuma rero kuri jewe no ukurikirana nabo ndumuhungu apana wewe mukobwa sawa nawe nyene usanga parika kuri yonzi numese n'amakuru ayaje araparika umugenzi wawe mukorana niwe ariko arabivuga umviza tutahana jega turi bugano none AKES yawe nangahe ahubwo umviriza bamuzi nuba nawe ko ibigano tunagusigarana ngahe oya batirindire none Dani habuze kugira ku mugoroba wala baza burindire none AKES habuze iki kugira wowe urongoye mpaka tapare kuzogwara oya kugwara ni ibintu bisanzwe rero kurongora jewe cyo kibazo mwengo kiragoye parce que na programme ndapanga vraiment yo kurongora ariko ico ndico nzorongora niba imana izobikintejeje ubuzima n'igihe usanga nzorongora wewe cyangwa ugasanga ndongo yundi atari SAUDA cyangwa ugasanga ndongo SAUDA cyangwa ugasanga no wanibwe aya sirirago igeze banyino bagize ibyago kurugwa na date mugabo nice conseil gratuit va professionnel sawa ariko mubiganiro ukora cyo kintu cya uri kandi uzuraraba umuntu ugiye gukoresha ikiganiro AKES umuntu wo kuza kubaza ibintu nk'ivyo nayo David uko wewe ufise amajambo menshi atanwe yo kugira ariko jendi DADA SUTWA uto tujambo twose wavuze aha nadutegereze mani soon uya kandi uvyo vyose nari kuminyuza wewe vyavuze ngo uvyo yavuze wewe no problem bro sibo bari nyuma ya kamera mumere microphone gato mushire ku muntu ico ndamubaza Bobo oui Bobo
Yes. kutitaba nakumva ndavyibuka. igihe mugenda gukamera ngo kwa basauda haje hari kwa basauda Hapana sijana ariko ndamukamera. narose ubusuto bambwira ati yuko Sauda umusheri wawe bamwirukanye iwabo uko bavuga ati nta giti kigucumita amaso kabiri Sauda afise umwana n'iyindi nda ya kabiri ninde muvyeyi yo kwihanganira yuko uvyarira iwanyu kabiri niho rero acafata mama we navyo kwihangana wait banzu nindire baramwirukanye iwabo niho narose makuru cavuga ati reka ngende niyo mpamvu gumo gikororasha industry rero Sauda utinya kuba kwirukanye utinya kuba kwirukana mani kuri igiti ndagiye gukora amaso kabiri utinya kuba kwirukana ugenda ufikira ibintu we wishakira niki ndakubwira hari abandi bavuze ngo Sauda ngo hagaritse akazi ngo kubera indani iki okay muri waka koresha umwanya arahagaritse akazi sivyo muri waka live tv uwitwa Bertrand yarahagaritse akazi abonza kwibuka fast ndaza kubavuga bose sivyo de program undi barahagaritse akazi muri waka nini ko numva ngo na Silva ngo gomba ahagarike hinge ndacaye ko navuga Bertrand namuvuze koresha umwanya Sauda Briel wundi ninde Lulu urumva hari babo ntibuka none ndakubaze abo bose ngaho bafise inda umviriza ico kintu cyo mbe ko muvuga makuru muri wakayi mu nyishu media muta twebwiye tuba tugikora nkuko twakora mu mwaka uheze tuba tubamenye tuba tumaze kubamara ko mutari ko muvuga ivyakuze kuze akuze we birazwi kuze yaravuye mu nyishu media nibisanzwe yaravuye ico cyo kirazwi yaragiye rero sibisanzwe bro kuvuga ati ngo yaravuye vuga ibiri nyuma yo kuva mu nyishu media none wowe aba babyere bose nyuma yo kuva muri waka live tv bivuge bavayo kubera iki nubahemba nubagaburira uri kurabivuga Sauda wewe ari afise inda ntiyoza imbere ya kamera ntari itanga ntacu reka tubifata uko nakubajije nti bajya bose bavuye muri waka bari bafise inda none hariho bena kubazigiye mama wawe yatwara inda yiwawe ntiyari yitahuye kuvuga ngo Sauda ntiyitahuye mama wanje none ntiyari muri industry bro ariko Sauda muri inda naje jewe navuga ati ntwaye inda nice nzoza imbere ya kamera nzokora ibiganiro mbandanye witwara kangahe ko byamazahaye baza ngo navyo tumenya rero navyo tumenya witware kangahe muganga umviriza nakubwira fata amakuru ari vrai ijya nkuru yakuze yari nkuru nini nyari kukwinjiza ama views menshi nimukeneye amakuru pasi y'abantu kugira no mwanya barakeneye kumenya kuze bimeze gute cyangwa mwenyene muranyegezana mwinyishu media ukuntu situation imeze muri creative mufisi bibamba bangateye ubwoba abantu bose bamaze kuva muri creative bavayo kubera iki ntubagaburira ntubahemba urumva rero wewe ndakubaza ikibazo wewe hajya mu nyishu media ni muri restaurant kubera Chinda kubaje. Oya, no. Ugiye mu nyishume diwe kujya iwanyu ntavyo kujya bihari. Uno sinde rubwiye ati none wewe nuvuze yuko ngo ba. Oya, ico ngo ati ngo waravuye muri Wakala TV ngo hari inyuma yawe. Ni nkakuze rero yaravuye mu nyishume hari. Kubaza peut-être no kubaza kubaza ivyakoresha umwanya vyose vyaragiye ku mbuga barabizi ukuntu vyagenze. Kandi koresha umwanya wanashima avuye muri Waka. Urumva? Yaranavuze neza ati jewe nafise ideni. Muri Wakala TV. Sinibaza yuko yo badahembwa hama gaca aba ari wadufitiye ideni. Ayenye kwanza we manza umvirije. Urukura vyumva. Ntiyova muri Wakala TV atahembwe hama gaca avuga ngo ndabafitiye ideni nuno mwanya. Nigyo deni waza yari. Convocation niki yari gufungwa canke yari gufatwa mu kwezi kwa 12. Ubu tugiye mu kwezi kwa 4. Amafaranga ntabaraheza n'ukuri. Kandi je ndabifata simple ndabizi uko ubuzima bugoye. Reka kwanza ivyo nibiki urumva bon ikindi abo bose rero wowe kuvuga uko uragenda ubabaza umwe wese afise impamvu yavuye muri Waka nico tubana kuza afise impamvu yavuye muri nyishu urumva ya rero je niko nakubaza ati kuki wishinga inyuma miso Sauda man bigakuranya kuvuga kuze kandi byari news ikindi naco wewe ugomba kubakira izina kuri Sauda man Sauda nawe nyene yarabakoreye umuti niyo mpamvu ugomba kubaka izina uciye ku izina ryandi rya Sauda ndagemeye iryo jambo yuko ushaka kubaka izina apana uragemeye nivyo nyene donc wewe reka kugira abantu bagukurikirane mpaka wandike kuri titre Sauda ufu muja gufata ibuye ukavumvuga ati iri nigibuye Sauda yicaye kuri gare kugira reka rondera izindi content nazo bagukurikira ari muri industry kuko ngano yitumye amakuru ni nkuko naci bunyene nahise bwati ndatwaye indu bunyene kuze nari muri industry muri Wakala TV mwoze nahise afise inda yakumakurikira Sauda kuze nari muri industry
Sauda ni umukobwa wo muri indasi. Kuze nari muri indasi. Ari vuga ati Sauda asumba kuze aha anye no muri Tanzania ugenda n'amaguru niyo mpamvu tuvuga Sauda kuko kuze tumuvuze ntivyo gukurikirana. Je twagenda kubwira ati kira umuntu afise izina none wewe ugira muranganya izina na Big Fizzo. Wewe ikiganiro ukoze Big Fizzo narakimwe Valiant ikiganiro nakoze nawe ugira birangana. Wewe bari abantu bumve ko ugomba kubaka izina uciye kuri Sauda. Never kira umuntu afise izina giwe. Sauda izina giwe rindira bakubwira ati umukobwa muri indasi. Arakurusha izina nakurusha. Umviriza Sauda. Umuntu ariko arakora muganda kubaza arakurusha izina nakurusha. Igihe yaduga ukuntu yari karaduga ubu nukuntu ari karamanuka bimeze gute. Ariko amanuka kandi muguma mu promoting ariko mwe muguma muvuga. Iyo atabaje mu madamu vuga yari kuba yaramaze no kuzimira blo. Oya ni ariko yaramaze yozimira afise ibikorwa yakoze. Bate kubara kuvuga rero n'ivyo bikorwa wakoze. Abafana mwebwe abafana baguma bareklama babwira ati duha makuru ya Sauda. None duha makuru niyo dukereye ko Sauda arafise inda. Rero reka kwabesha reka kuzura muna babwira. Ico kintu cyo nzoguma mpagarize ko kukunda kizi ndimo ziyamaza n'imizi. Uya je navuze nta muntu numwe yigeze hakana ko Sauda afise inda. Nta numwe yigeze yemera ko Sauda. Jewe narahagaze kandi narabyemeje kandi narabibonye. Nubu ndacabivuga. Wait and see. Sauda she's pregnant. Ico kintu cyo turakivuga. Kandi Dani Bohamani waje ko twagiye ikiganiro cyahezo ko biri kose. Hari ibintu gikeneye kumbatsa. Man, reka tubanze tubereke ivyo bintu. Gusa umenye yuko I am Dada Sutwa. Hama ibyo kuvuze ngo ngo nice ngo comedy biki no problem bro kuba kizina urazi ko bivuna nta kintu kimwe nta mwuga udakiza kiretse. Aho kantu mengo kakusha voje kubona. Akari. Ko mu gukwera iki muvyo twavuze byose ukanya. Nta dini uragira ahubwo uri kuraryubaka. Uri kuryubakira kuri Sauda. Nta na kimwe. Uri kuryubakira nandi hano uri kuraryubaka. Inyishu medi gufasha kugupromote kugupublia ivyo uri kurakora. Ivyo ukora navyo nyene utavuze Sauda. None Dani kurikiranwa zemere rero aho kantu kagende kagusonge bien nuko bimenye aho uzo uri hose uzoza uravuga ati je vraiment no basizina biciye kuri Sauda ni yatangwe kuja imbere ya kamera ya Live TV. Ninde aje adi we ndikunda baza ninde kuza imbere ya kamera rega n'ibintu bisa no sindakubaza nabaje mu makamera y'ama mariage baragenda ndikunda kubaza ni jewe ngaha muri bituko turakora watangwe kuza muri Live TV wakora iki wari umunyamakuru ndakubwira ati twako wewe wari umukomedian wewe twakorana nande wewe wari umukomedian twakorana bana ayo makomedi twakorana rero uyu yari umukomedian niyo mpamvu muravuze ati nibigano vyiwe n'ivya comedy gusa bari kwikorera comedy ati twakorana bande akuranye bose menya ko akora comedy inyuma ucukora ibiganiro mugabo utari umunyamakuru urumva rero umuntu amakenuko mugabo wari umukomedian bibe nana kimwe ariko kandi ndakemera bakubwira ati imisi yose ntuzigire wibagira inyuma Sauda aje inyuma yawaca gusumva izina akurusha ibikorwa ariko ubu ari karamanuka mani kwera amaze kugira kumanuka kubera ko wewe urajwe ishingana Sauda koresha umwanya arajwe ishingana Sauda n'abandi bantare Noraski bari anye bose barajishinga umva mutanditse ko Sauda ni mukurikira akora ibiganiro afise inda n'ibisa oya ntariko arakora ni nayo mpamvu nakubwiye ati hari benshi bavuye muri waka na wenyine ari muri yo list yabavuye muri waka oya ntarava muri waka ni mutobeshe bro kubera ari we wamusinyishije konti jewe nije ndiko ndavuga ati ko Sauda tarava muri waka yaravuye muri waka yaravuye muri waka niyo mpamvu tariko akora none kuba bisinda nivyo vyotuma ndakora kubera iki ntaritahura hari umuntu acatinya aratinya avuga ati nabajije mama wawe igatwara inda yiwawe ntiyari bwitahure nawe wenyine yari muri industry ivyo nivyo uri kurita kandi reka ko kandi ndakavuge ujya n'umurozi kuva kera birazwe je cyangwa kuba n'umurozi reka ido tuvyihoze hama ko karonguma numva ngo nahise ngo mukomedie je sinobyanka kuko narakoranye nabo aba diaspora wa Muresha hinge nababwirije amajya ba diaspora reka mbwire bajya ba diaspora kwanza wamo uresha kazi yenu ndabizi oya ndabizi reka ndabizi aba diaspora mukurikirana n'uwo mukobwa nakazi kanyu nimwajya jondama izoba jondamika nuko hari indi nyama bafata mwengo navyumvise nyene muri ko mubitera inkuru bashira mu ntuzenye mu gitsina cabo agacaza kuyikugaburira kazi yenu aba diaspora mukurikirana n'uwo mukobwa ambwira ati barabiguhaye Dani je naravuze ati na mama wese umurozi mubwira ati ndogera AKES je nabona bivuza umurozi yemera aze andoge wewe ubivuze imbere ya kamera apana imbere ya kamera none imbere erega ahubwo imbere ya kamera niho hatinyitse kuko sinza bari kubarabira sinza bari mugana bikurikirana umurozi wese yemera aze andoge je nzoca nemera ati uwo muntu
hama AKES yakoze kuba uduha ikiganiro turayaze byinshi turavuganye byinshi hama wavuze byinshi ibyo nibitari ibyo hama je nice sura wewe none waze ikiganiro abarikira baraza kubikomantara mbana cyane nawe kumaje kwizeho gusa ntugira ingorane je nawe amasuku ube hange kubana kubademu bawe kubaki man yuzogena kuvumburana n'abana hiyonye je nzocanza kabisa nduzane n'igipolisi ati uyu n'umwana wanje naje kumutora uzosubona renye nawe we na se we baduka bavyo bari sawa je nawe ati mama urakina n'izindi ntuze n'izindi equipe mugabo equipe yitwa waka waka cyane cyane AKES yihoze ndashaka kukumaramaza mu minota 2 gusa ugasanga urononeka CV yawe irapfuye kariyeri yawe yose irapfuye mwanya mu kwica kariyeri y'umuntu kuko nturi imana ico ni ikintu ntukibaye oya kariyeri nizitwa n'imana ivyo vya kariyeri imana ni kubakira kandi ishatse no kugushira dana oya imana ifasha rero tureke wewe abagusumvya umukino bonyene ubaje dukorana ikiganiro barazi limit badashoye kugira gute kurengana oya sina limit rero wewe ni wigira kabizi wowe wita sutu urisutwa nyene ndisutwa kandi je sindi y'umuntu ndubaha umuntu urumva urisutwa nyene namaze kumva kuparika nibiki vyose navyumvise rero ewe bana yanda uramaze kunshorera basi munce uvyoshika navyo nyene ngoma navyo nyene nabivuge ico kiruvuga navyo nyene ngoma nabivuge oya yavuga ati ngo ndapadika uramaze kunshorera navyo nyene ngoma nabivuge bivuge ko umaze kunshorera Okay, so Dani AKES urakoze ndakwaye views namuri views ndakwaye views kugeza nakwesha kunukuri narisha kaho commentaire narisha kaho views ngirizo gendishireko oya ndio kwati uko je ndapadika simparika twubahani rega guparika simaka wiyandereke kuntuze turakuzi nice man blow mvuge ryari hari muri mukozi mwe kamane kwa gatanu ko mwaka uheze kamatari kwa gatanu ko kamatari kwendo kavuge oya kavuge isoko ni silver ikuzane ubwo manda bivuge byose ewe mana ya ndabije mu byose uyu unye yibaza ko tutamuze rero mimi naona huyu mwanamke amepoteza yake Dani umviriza aho muhamagare Silva huyu mwanamke nawe amepoteza yake oya tumuhamagare Silva atubwira ati cyenda kibuka ko kantu usivyibuka okay birakwiye yamaze kubivuga ariko numviza ngo ndabyo reka tukavuga kushete kutukavuga nawe nabona waje ni plante washize ko harafisi plante yari imaze nk'imyaka 3 ewe bada ayambara urumva naona yaje yashize ko nintuze cya gisusurera cyarabanisha rero fresh ndavuga atasha aragiye kwidiri ewe aragiye kwidiri Silva navuga shikigari twaduhagaze hagere muri waka Silva ni wanzi blo uramubaza Silva inyishura mwe nice Silva darabishu ya ibintu kabigomba ubigire birebire bizoba birebire uzosanga turiko tuvuga ibintu bidakenewe rero byiza ugomba ubyihoze nyine ukazurakora kuri ya makuru oya mani tuge kimwe George je nimbuze ya kuvuga makuru ubuyabwira abantu ngo je ndamaramara umviza nakubwira nakuze urumva je naje kugira ubwenge nisanga muri entertainment ku myaka 12 nari mfise indirimbo ya mbere ico gihe indirimbo twazisohora indi audio imyaka 3 urumva avuga ku myaka 12 nari sohora indirimbo bisigura yuko ku myaka nshobora kuba narinjiye muri studio mfite imyaka 10 cyangwa inga entertainment ndayikuriyemo ndayizi cyane gose urumva rero wewe ukazogenda kuvuga ikintu ubaza ngo ugomba kumara amazi AKES umviza nabubwire AKES nta kintu kimwe kivugirwa kuri media gishoboye kumumara amazi nubwo ushaho ugafata amafoto y'ubwambure bw'iwanje nubwo nyene ico kintu ntigira nakigira ukarungi kugashira ku mugaragaro urumva cyumvuga ati nta problem udafise ubwambure nazanira amabuye ariko nshaka bati byose bisaba kwitahura waritahuye ngo yasuvuga ngo nukwitahura urumva suvuga ngo nukwitahura ni responsabilité z'umuntu wenyene afata principe ziwe avuga ati jewe ibi inye ntaco bintwaye jewe ibi inye ntaco ibi navyo hari ico bintwaye utavuga ati kari kwitahura rero ni nkuko raje ibintu byose wavuze ndabaze ko nabifasha kandi ivyo uzogenda apana nkibisanzwe wenda bifite my private ntugombe guharira nuwo muhungu mu diaspora cyo kumukurondera mu kanyu ugasigara muri case ewe bana yaje wowe ico gihe ndira ivyo tatubivugana behet camera apana behet camera je nawe nace tuvuganira mu cyumba na behet camera tuvuganira muri shamba no si ho ari banga tubi behet camera imbere y'abantu bose bazuba aho turagenda inyuma y'intu zenye n'abandi ntibavyumve ivyo turabiyaga behet camera ico kintu cy'umu diaspora cyaka ariko kigaruka ikintu cyo muri 2000 combien so ikintu urumva kimwe cyo navyahakana
yarabizi sino gihakana kuko mwarakimbwiye apana twarakubwiye jewe navyumvise muri ko murabivuga idiri yose muri ko murayipanga je amadini nayo mbamwo we ayo madini nayo mbamwo urumva nice shona mdomo unapasha kushona umekutanana na ekipe kubwa ni nko kuzana intamba mu rugamba zikine na Barca aho wahuye na ekipe nininya utegeza kushona umuntu urumva rero je ntuzuvuga ikintu bibaze nguri kuri amaramara oya nta muntu ntuzuvuga ikintu bibaze ngo kizonshavutse kuri mezi ndatawura niho mukuru ubufu urumva niho urindira guhembwa mu musho w'ukwezi urumva kandi ikindi naco ntiwaje gukora ku mamedia urabizi ko ari je nako twambega mu nyishu media ya ico cyo uri mu bantu nshimira cyo aroze ya mu nyishu media wagiye gukurikira ujya mushara wo mu musho w'ukwezi mani kandi siwodu tuze dibazo ko sinaho batunze akandi kazi ukora naka kandi tubayeho after akandi kazi ukora naka n'ubu ndabayeho after wiparika kuri 11 muguri parika imbere y'iyi kamera je simbarika 11 novuga kuri kamera ndaje ko sinigira ni parika kuri 11 nefo kuri kamera muguri parika uramaze ko ndi kuri parika ewe bana yaje ndaje business zikorwa muri systeme nyinshi okay basi reka uri imbere ya kamera je ndamboye n'ikiganiro ci wawe ncamenye ivyo uri kurarondera wibagiye ikiganiro we uraza ama message wamwandikiye na SAUDA nyene umubwira ati ngo ari kwa gukura kwa ba diaspora SAUDA urazi kijya kiganiro yambwiye banzirindi izo message wazimwandikiye nazo banzirindi ndakubwire sinamubwiye ko ari kankura kwa ba diaspora SAUDA aranka kuvumbugwa ariko abandi akabavumbura mu kiganiro Isaia yagusomye cyenda cibuka uraza diaspora wanyirukanye umwe nabonye naho bari bamenye yuko nsumwe si babiri kandi uzojya jonda mawe nazobura mu ngaho aho kanu kabeho mukazobona nice yaguriwe inzu mu minsi iri imbere ntimuze mutangara iyo nzu ironka ariko doshigikirwa na mere banzirindire Dan SAUDA wewe aranka abantu bamuvumbura cyangwa banamuvuta surprise wewe banzirindire akabwira Izai aje surprise ansome kuri Izai mani ivyo bihere gusa wakoze kungendera nasi dukoranye ikiganiro ciza uko biri kose kiraza gukurikiranwa niwe guma n'ikindi nkiki uzoze twicare dukore nta problem naco bitwaye je ndahari nice mani nawe ntugira ingora nanje ndahari niko kandi ubusuni ngarutse mani uzoza watse muri uzozunzani abana banje iyo uvuga ati Dani nguriye equipe ngo imwiteye ubwoba nanje uwo musi nzobandije nzoburira yandi Barca jewe nawe wamwira ikintu uzumbwira ati iri nibanga ndakubwiye aho kantu utagashizeko uzobugurisha iki oya nje ndazi we nta mabanga dufitani nta mabanga arahari mugabo amwe amwe oya gusa ko nuko nyene bivugira ngaho mugabo arahari ndazi ko tababanga dufitani uri siri navyo nyene nabivuga nimba atari banga ingorane hari ikintu wewe wofata nk'ibanga ariko je sindagifata nk'ibanga ya kuri wewe ugafata nk'ibanga ariko je sindagifata nk'ibanga so reka duheze ikiganiro kuko ategereza kuja giheza kimaze amajyanga ategereza kuja giheza kuko arabizi yuko arazi yuko atagihejeje sido kubati ibyo bya equipe wo gusa ubona bwati bungarutse zo bari Barca na Real hama merci thank you so much King of Wakala TV kwa uduhaye umwanya wawe turayaje byinshi true n'ububeshi byinshi turayaje abantu bamenye ibyo bababeshira ibyo no sinababeshe blo sinababeshe kuko nakubwiye ati ngaha kuri media n'ikintu numvise akantu igitofera kaze kuburi muri industry ndakaze wehoho abana bawe ubu nyamba ubanyegeze ubura bashira pembeni n'abagore bawe uko nice sutwa ndaje so nana bamwe je navyaye naho abana babiri gusa je abana babiri nibo wemera sawa abo yemerana nayo abo temberana nabo ni benshi man nivuga abana biwanje je navyaye ni babiri ndaje abo temberana ni benshi ariko reka tubyihoze abo tembera we singireka kuducanga inyuma ngo twavyaranye nyene wabyaranye yani amani nibisanzwe kandi nawe uzitonze si bisanzwe no taha Cese ndazitahamwe jewe no zitahamugira urazijya ubu urazodeha y'ingurube wewe ubu ziraramo none hajya bitandukaniye ziko minduru mwijuru mubamureha ijya odere yayo mubamureha buri mwana cyashyaje narabati none nahisi tatizo we wafashe ibintu uko bwawe shabaragenda babusuzume neza ndagutahura ko wafashe ibintu uko bitatu okay mwakoze ko mwangendeye mwavyumvise ni nice isutwa umumizilmane atunze ingurube atazijya mugabo numvise ko atazurya babivuze ngo mugabo sinzi ntavyo nzi nta nizo
harabavuze ko azijya n'abavuze ko atazijya mwumvise ko ari nice arondera views mu nzira izo zose kandi ni vyiza kuko uri kuraba kizina mwumvise ko ari nice kandi avuga yuko akeneye kuba kizina biciye ku izina rya SAUDA ngo rya SAUDA ewe mana yanje birazwi ewe mana yanje bijya byose navyo nyene mwavyumvise ko yabesha ati muje murakorana ikiganiro ngo n'umukobwa yitwa Gentille ico kiganiro nta n'ifoto dufitaniye uwo mukobwa wewe nyene numvise uri kuvuga ngo no D1 ivyo sinzi je ntavyo nkeneye kwinjiramo urumva ivyo ako kana nako nigeze umva ariko ndavuga iyo ndakavuganye byo mbwikintu uzumbwira ati nibanga utambwira ati nibanga nakazi ka urumva bon cyangwa mani ibindi wavuze kuri D1 ndabivuga bobo dija kamera ndabivuga navyo nyine bobo ahinge kubera ko yutangwa zimye kamera kubera ko uri kuravuga ivyano utavuga ngo zimye kamera ndakubwira ati je akarumvuga ati ndakavuze ndi imbere kamera navyo nyine ndabivuga D1 bivugira imbere kamera avuga D1 bimeze kubera na Janti bivuge nivyo wavuze ya birapuri apana ntuvuge ngo ni nice oya ubirapura bivuga twari kumwe na nice yabesha ati ngo badirasi ngakundana ngo n'umuhungu yitwa Janti ubiriza n'umukobwa yitwa Gentille reka ndagashaka ko ka Gentille basi kugira untahura kandi badirasi nawe araremza ageze kure nawe umwezi Ramazani kweli mama ni hatari akuna na Janti mwakoze cyane kwa mwatugendeye nawe thank you so much kwa kiganiro ndumiwe